anyigisha inzira zitunganye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anegurira ibyiza, nukuri arankunda cane, yankuye kure nari mu myiza, nari ndendebukiwe antoranya muri benshi, yankuye kure nari mu myiza, nari ndendebukiwe antoranya muri benshi, yarantoranije. Yesu yangise umwana wiwe. Zengishimida kubona meditation y'icyo bisanzwe, inyuma y'akamaro turi kumwe na Alex no mu kameramani nyine byitoramo neza, mumbure avyitoramo neza bikagenda neza uko bemeze kose. Turabwiye kuzo mutwereze bimeze neza, anika gasore kari akompanya mu buryo bwose akundwa na buri muntu wese vyumviriyemo canka bishatse, bivanye n'icuburico canke n'icuburimo canke n'ubuzima uburimo no munsi. Turi kumwe n'umwigeme nibaze ko atari bwa mubonye sinubwa kabiri ndetse n'ikindi gihe tusohoma tumubona imbere y'ibindi bisaka tubanze tumuramutse kugira ngo dushobore kubandanya n'ibindi. Nyuma ya kamera n'ujya nyene afata image zimeze neza rimwe rimwe, ariko hari igihe bishika akazifata nivanye n'inzigo canke n'ukuntu aba yumva inzara yiwe ishobora kumukoresha amakuba mafuti canke ikamukoresha ukuri. Nibaze kuva cyane tujye kumenya mwaramutse mwirivanya no mperere. Mwaramutse. Imana ishimwe canke salamu alaikum, ndabona ko radio yegereje. Imana ishimwe. Mena. Muri numisi menyereye abakobwa benshi bahora mizima, ariko yo urabona ko si mumizima. Imana ishimwe ndana kuvugisha bya salamu alaikum, sanga numwemera Imana nkuko naje numwemera Imana muri no minsi natanga kuvyinjiramo ngomba kubatizwa. Niki kumbwira kuba nimvira ngomba kubatizwa? Novuga ati karibu cyane mu muryango w'abana b'Imana bemeye kwakira gakiza. Abashatani n'abahe? Oya twese turabi Imana nyene, gusurumva hari itandukaniro. Y'abimana n'abashatani. Abashatani baremwe nanda b'Imana baremwe. Bose baremwe n'Imana. Ego. Itandukaniro riri hehe kugira ngo ushobore kurimenya? Itandukaniro. Abamenye Imana n'abatamenye Imana baratandukanye. Nibyo tandukanye ushaka kumenya canka akarusho kuba amenye Imana n'utamenya. Nivyo ngomba ndakubwira. Akarusho kuba amenye Imana akora ibidasa n'ibyo utamenye Imana. Nk'akarorero arashobora kuba ari umuntu sinzi, ego twese turasenga ariko biratandukanye naho nyene. Arashobora kuba none umuntu atamenye Imana yoshobora gufata imisozi akayiduga ngo agiye gusenga. Ico nico kunumva nako nakarorero. Umuntu yamenye Imana arashobora kwivolonta akavuga ati reka umunsi muna kanzogenda ku musozi ngende gusenga Imana, kuko abafise imitwari muremereye akaja gusenga. Ariko umenye Imana ntabwo yo kwivolota ubwiwe ngo agende ngo afate inzira ngo agiye ku musozi gusenga. None ko ari abantu badoga imisozi bagiye kuroga, bagiye kurondera imiti. Bafata imisozi baduze kurondera imiti ahantu hejuru cyane hasumba na wa musozi abagiye gusenga basengera. Tuvuze kuduga imisozi no uduga avuze ati wana jerero ubu ngiye kurondera umuti kugira ndoze umuntu azatera fa direct atarenze no kugira n'ikintu na kimwe biraza gutera apfa. Uwo muvyo top zisunga cyane byo kuduga imisozi. Imisozi hari no badoga afise ni program. Uwabagiye kurondera imiti yo kuroga ariko wundi bagiye gusenga. Kugira ngo bakize abantu. Sawa reka ivyo tubireke. Tuvyitsere nkuko ku mazina tubagiye ni ndega. Chanceline la Shasha. Hamuraberewe nani bagiye kubikubwira. Murakoze cyane. Bakuze nyinshi media nibaze ko subwa mbere mubonye kuri nyinshi media canke sinubwa kandi naze kutuzokoma tubona igihe cinshi takadushobora kuyagira ku kuri bimwe twatekereza kuyaga nawe canke nibindi ni Imana niya bikora hazi kwongeramwe ibindi kuko nguko mu bayivugije niko bayitambara. Reka tuvugane kucerekeye indirimbo yawe twaherutse tubwira kugira uyisohore ucuranye mu kiganiro heje kwisohora kurondera ntunyitabe kagenda gose sinzi kibazo cahabaye kambesha senze ko abantu bakije no beshika bakabesha none vyaragushikiye Imana kuba barisho ni cambere ko nako bari utarasaba imbabazi. Kubeshe.
nakubeshe pe ahubwo nyine ukuntu nagenda abura umwanya ego kandi umwanya nurazi ko umuntu agupangira si wowe wipanga ubone ko ikintu washatse ntiwegere ukiburira umwanya reka tubananye n'ibindi indirimbo yawe ntakeneye ubundi bazaramaze kuca ku mugaragaro sibyo ego yaragiye ku mugaragaro imaze ukwezi niyo ndirimbo yawe ya mbere wasize ku mugaragaro ego nyamba atari banga ubifise ababone banga ufise ababone bangahe kuri YouTube yawe ufise ababone 370 oui utarasohora indirimbo wari ufise ababone bangahe ntarasohora indirimbo nayo mfise ababone 40 kuvuga umaze kunguka 320 330 muri clip ni ntambamye yahe wahuye nayo mu gihe wari kuri iyo clip yo ndirimbo yawe ntwari wibutse umutaka oya umutaka sinawibutse ariko tori waje oya inkofero oya vrema just nakimwe nayo najanye nayindi ntambamye wahuye nayo kiretse izuba gusa iyindi ntambamye nahuye nayo nashonje kare iyo utagiye kuririmba iyo utagiye muri clip y'indirimbo wahora usonza asanga iyo ntagiye muri clip y'indirimbo saa 7 hanyuma ico gihe washonje asanga saa 3 nayo numva iyo nzara narishonje kabisa okay reka nakora ikindi indirimbo mwayikoranye muri bangahe nabonye mu bakobwa bashika 3 canke 4 3 abakobwa 2 na jewe ego bajya abakobwa nkubone bashatse no baronka ubunyene mbuze mu gihe bakeneye nagenda kubonda bakeneye oya ubunyene ntiwo baronka bari ku ishuri okay hanyuma abenshi bararirimba bafise vision zitandukanye hari abantu baje mu kuririmba bafise gahunda imwe n'undi aja kafise zibiri n'undi aja kuririmba afise gahunda zitatu muri make abantu bose ntibaririmba bafise gahunda zimwe buri muntu wese afise ikintu intumbero yiwe nyezina agomba gushaka kwishika mu kuririmba nka wewe intumbero ufise nyezina icatumye uririmba niya iyo ntumbero kibazo cyane icatumye ndirimba nuko nifuje ko hari imitima ya benshi yobohoka ku bwanje kandi n'ikindi nuko mfise intumbero nabihaye nipfuza yuko mu gihe nanje nateye imbere nzofasha abandi bafise impano agenda yifuza cyo guko cofasha ego ninatera imbere vraiment nzogufasha pe ariko intambanye ntizibura usanga nyene bigoye ariko hamwe no gusenga Imana no kwizera byose bizogenda neza okay uravuze ko impamvu yawe tunja kuririmbana amaze kuyumva uvuze ko ni watera imbere niho uzofasha abandi ariko muri igisi tugezemo umuntu ntigera abona ko yateye imbere uno munsi nyamba wakoze clip y'indirimbo ikagutwara 300,000 ejo uzocukora clip ikigutwara 600,000 uzokwifuza gukora clip ya Emilio yuko uzoca wifuza gukora clip ya 2 million uzomubona ko utaratera imbere wowe wifuza ko utangura gufasha umuntu mu mpano yiwe canke gusponsoriza umuntu mu barimwo canke kugira ngo wumve vraiment je ndabona ko ibintu biko biragenda neza ni ikihe kintu ikizobikwereka ko ibintu byatangugenda neza ikizobinyereka basi tubona kije ikintu kibaye vraiment ndumva ko gufasha umuntu atacho byontera ku bwoba atangura oya bimwe nibanga ryacu ariko hari ico nashize imbere nshobora kuvuga ati iki ni nagishika ko nzobona ko nateye imbere nuwe muririmbyi wa mbere wisunze mu kugira ngo uririmbe kuko buri muntu asabika aririmba arisunga ati ngomba kuririmba nkanaka nuwe muririmbyi akuryohera uvuga ati naririmbye nisunzuye nkaje kuririmba namye ndavyifuza kuva kera ariko hariho nk'abaririmbyi nakumva ni baririmbye nkumva ati nanje vraiment irifa ko nzoririmba mbere nibinashotse ndamurengeho gati ninde nashaka kumenya uvuga ati uyu muntu jewe vraiment ari mu bantu bampaye uko urabona nubwo ugiye kurima urifuza kuvuga ati reka ndime nka kujya mama hora arima ugiye kunyonga icyo uvuga ati basi nzoba umushoferi nka papa canke nka mwene wacu ngiye kwiga nzomenya ubwenge nk'ubwo nakafise wowe mu kugira ngo wumvire ikibazo cyo kuririmba wavyumvire wisunze nde
nka jewe nk'akarorero nisunze benshi narisunze bana ba Vera n'abandi nyene ba Dudu baryose narabisunze ndavuga ati il faut vraiment ko nanje nkora cyane kuburyo nkashika kure niwe muririmbyi wa mbere wifuza gukora na collabo nawe Apollinaire uwa kabiri Alvera umaze kuvugana nawe nta n'umwe uravugana nawe muri nta rimwe turavugana umuntu arabandikira agaca babishura heze nk'iminsi nk'itatu bitanu negasha ngaho umva byaca bigenda gute basi ukiyaranje usanga nk'umuhiri wabo umwe muri bo canke uwo Burundi avuga ati reka ndamusanga hano byo bishobora kuvugana nuko ntazi aho baba ndahazi nogenda mugabo ubandikiye bakakwishura heze iminsi ngahe ubu umusubije ntasubije kukwishura mu telefone nawe sindaba telefone ucupe mu munsi mumwandiki ukabona nta kwishuye kuko hari igihe ariko rega abantu benshi ari abantu bandikira abantu baza ngo nokugara mwacu usanga atari byo kurashobora kwandikira umuntu afise mu message nka 180 ugacu usanga wo wanditse uri nka 60 sivyo kuvuga message zawe zica zija hasi hagaca abandi bantu nka 200 baza kwandika inyuma yawe burya zigeza gushikira ko neza cayisunga gusoma uravyumva ugacu uvuga ati umuntu namwandikiye yangaye kumugacu usanga ni message yawe itarabona mugo umuntu urenze mu telefone kugira ubone neza ko umuntu agarara uwo mutinda buguhe nubwo ntakunda kubitangira gusa uzoca utera mu telefone direct mu telefone ukabona gukopiyeko ijya mbere uzurindire n'ijya kabiri ucusubira ubonye gukopiyeko ijya kabiri uzoca uvuga ati no kugara uko ijya mbere uzo mu telefone ariko avugana n'uwundi mu ashobora gukopirako 30 minutes ucusubira ku mu telefone rero uvuga ati Apollinaire ndibaza ko ubu ntari ngaha hafi sivyo akunda kuzino gake utegeka bashikanya gukora iyi ndirimbo ryari muko kwa gatanu ejo umuntu wifuza ko umuzi ngo ayikora namwe ndirimbo nyene ugomba gutangura ninde oya urumva nagomba nzobanze ndayikore jewe hama nkigira gatatu basi nzokorane n'uwundi hama nka Ruvera nk'ubu ucavuga ati jewe muri iyi nyene gukora kora ya kabiri reka tuyikorane muntu wo vyemera vyemera vraiment kandi no bishima sawa ubwa mbere wampaye agapande k'igitero kimwe kuri yende mubone bazaragiye kumugaragara buri muntu wese arayizi shaka unjishirizaho gatoya nk'igitero kimugimera ntangora araco bitagira ngo nanje urakwiye kuvyihana sinzona bisubiraho ko aya masanganya kuza ndayirinda ndakoma mashane wowe uko ushaka ni kubigenza wavuze igitero kimwe na kare anyigisha inzira zitunganye andongorera iruhande y'amazi adasuma aremesha umutima wanje anegurira ibyiza nukuri arankunda cyane yankuye kure nari mu myiza nari ndendebukiwe antoranya muri benshi yankuye kure nari mu myiza nari ndendebukiwe antoranya muri benshi yarantoranije Yesu yangise umwana wiwe mu macana menshi yangise uwiwe nari uwo gupfa rubi none ndidekembya icyubahiro cyane katubashimire rwose n'ubuvurimo ndirimbo narishonje mu goce numva ntangura akantu kuduga bukebuka kantu munda haratangura kuza akantu gatoya munda gusa pana kanini gatoya karanje okay bakuze nk'ishime dere katubashimire nakaye kaje mubwira abandi bakobwa baririmbyi bafite impano zo kurimba ariko batari ko barabikora nko bategerezwa kubikora no babwira ko bakwiye gukora cyane ibi intambamyi ntizibura ariko noba kuhaja bagakora cyane
bakemera bakihanganira ibyo byose biza bibaca intege nk'ubu barashobora kuza bakubwira ati bijya ntabyo uzoshobora nta nyungu uzobibonamwo ariko nubabwira ati bihangane kandi bakore cyane kuko imbere ni heza cyane bakoze nk'ishimwe reka tubashimire cyane kuri mikoro nk'ishimwe na Mr. Swingi canke Mr. Swingi kwa nyane ndavyibagiye inyuma ya kamera kumwe n'uwundi mu cameraman ni Alex areka byitoramo neza gusa nabona ko yarushe cyane araremvye n'ukuri Imana mubaresha no munsi sinzi impamvu arashobora ko yagenze atafunguye